navuye Madrid mugabo nta kintu kimwe conzubira kandi gusubira kugaruka muri equipe ya Madrid mu myaka y'imbere. Gato hari ugiye tubaje ati Aubameyang niwe yivanye muri Barcelona cyemeze gute. Aubameyang yaje ari ntizanyo amezi 6 nyuma kugiranira Kroos n'uwitwa Michael Arteta muri equipe ya Arsenal. Marca kapitana n'ibindi. Vyasaba ko Aubameyang agomba muri Barcelona. Arteta turaza gufata umukinyi utigeze gutunga anagusumba nivo yagiye araca kugira ngo bikunde ko Aubameyang aguma muri Barcelona. Vyasaba ko Barcelona imuha amasezerano. Yari umukinnyi atamasezerano afitanye na FC Barcelona mu gihe Barcelona deje yari maze kuba ibone yindi cible ikomeye cyane Robert Lewandowski bica bituma Pierre-Emerick Aubameyang avuga ati ko Lewandowski agomba kuza. Ndabona ko kudiringa na Jemonsi nyishe nyuma ko mwamusenjere Lewandowski biragoye bizometa mu kaga kuronka umwanya n'ibindi byo bitandukanye yabwirizo kwigira bica biba ngombwa ko Aubameyang Barcelona yo mukaraba nawe ubwiwe akabona ko atari vyiza amwe bagumye kwa Barcelona bayishize mu kaga. Toni Kroos ati nivyo nanavuye Madrid ati mugabo nta kintu kimwe gishobora gutuma nongera kandi gusubagaruka muri equipe ya Real Madrid mu myaka iri imbere mu bundi busi. Kimara kuvuga gute bagiye batandukanye batanguye kwibaza bati Toni Kroos yasohotse Madrid batunguye bibatangaje bigaragara ko atavyo bari biteze nyuma yo kurangiza amasezerano yiwe agahita hagarika n'umupira wanashaka rimwe na rimwe ku myaka 34 mikeya bigaragara ko nubwo bashaka ufise bwo gutera umupira yongeye kandi gusubira kuvuga ko atakinu na kimwe cyo muzibira kongera kandi gusubira garuka Madrid mu myaka iri imbere no mu kandi kazi. Twitege Toni Kroos agaruka nk'umumenyereza twitege Toni Kroos agaruka nk'umumenyereza abana bakiri bato nyuma ariko kandi urabizi ko n'ishuri yiwe gigisha umupira ku bana bakiri bato Real Madrid hariya mu gisagara cya Madrid ni centre de formation bivuze ngo n'ubundi aracara umukinyi akiri muri Madrid akibana mu gisagara cya Madrid tunamubona no ku nkino za Madrid bivuga mu bwiteka no mu nkino nyinshi za ziyo equipe abahari aya majambo ya Toni Kroos atwereke yuko vuba ashobora kuba agiye muri equipe ya Real Madrid mu bundi buryo akaba yogaruka peut-être nkari nko muri staff biriko biravuga nk'uko equipe ishobora guhabwa umugabo witwa Xabi Alonso muri sezikurikira twumve ko dushobora kubona kandi Toni Kroos mu bundi mu kandi kazi muri equipe ya Madrid mushingiye ku bukomezi n'ivyo yari amara equipe ya Madrid agikira mu kibuga kicambaye godiyo yofashe ki Toni Kroos mu gibagarutse muri equipe ya Madrid akagaruka mu bundi buzi muri equipe. Iki kintu cyuko Toni Kroos ashobora kugaruka Madrid kirakunda mugabo mbega zo bagarutse mu yihe domaine kuba entraîneur no kuko ubwo bushobozi ntabwo afise ubwo bumenyi ntabwo afise ntaho yavyize kuba entraîneur sukurara uwuhevye hama ngo bacu baguhereza equipe higa lisansi yo nyina rayironka lisansi ntarayironka ivyigwa yarabikurikiranye nta vyigwa arakurikirana no munsi ugiye kuraba ariko birashoboka ko akurikirana ivyigwa karonka lisansi ariko nubwo yogomba gakurikirana ivyigwa karonka lisansi directement so guhabwa Real Madrid peut-être ko kubanza gahabwa Castilla peut-être muri staff y'umenyereza wundi azoba yaje canke ni Ancelotti hano shingira mu kumukura twanabonye ni kiyofashe equipe ya Madrid dushingiye kuvyo yemariye mu kibuga. Mike twarabonye muri pre-season Barcelona baha ukwezi kumwe umugabo witwa Thiago Alcantara bagategura na pre-season na Thiago Alcantara professionnel yari muri stage professionnel yo kumumenyereza kwa Barcelona professionnel imaze ukwezi kumwe iri nka pratique mu isanzwe arumva twabonye Thiago Alcantara ahabwa nuvuga ngo aba integre muri staff ya FC Barcelona ikiringo kingana no kwezi kumwe ariko inyuma yuko kwezi kumwe twari twamaze kubona akamaro ka Thiago Alcantara gusumba kuko ribuka ngo Toni Kroos no mu mediateur de classe mondiale yahabaye novuga ngo muri R yiwe ntagereranywa ivyo yakinye muri R yiwe birisa novuga ngo uno munsi kugaruka Madrid kuko no munsi mu kibuga arabari nyaba defenseur abari nyaba mediateur abari nyaba ataka iyo mumenyereza ushobora kumetriza nyaba defenseur na nyaba ataka na mediateur ubu mumenyereza mukuru cyane rero ashobora kugaruka mu ntumbero yo kuza kurondera partnership yabuze cyane hagati mu kibuga kwa Real Madrid ndavuga ama mediateur Toni Kroos ashobora kuza afise role nk'igihe Thiago Alcantara yari afise muri Barcelona twabonye mu kungenda ya Thiago Alcantara kwezi kumwe twabonye Casado gafise nivo nziza muri pre-season tubona Marc Bernard tubona Batore Papa Brotore bameze neza wanabona na match yahera
Afrika ariko navuga n'abandi aba mediateur bose ukabona baje kwa Thiago Alcantara ntashobora kuba bigaruka na Toni Kroos muri equipe ya Real Madrid non pas kuvuga ngo aze nk'umumenyereza bwa wa mbere ategezwa gukurikirana ivyigwa akaza agakorera amastage Madrid nk'umwana waho yahabaye igitari gito ariko kandi equipe nyene bifise uburyo igomba gutunga abamenyereza mu masekteri yose mbega abasatirizi bakurikiranwa nande abakinyi hagati bakurikiranwa nande abanyegori abadefenseur n'ibindi izo zose ni poste ushobora gukorokana mo Toni Kroos kuko twanabonye mu minsi yeze umusaza Carlo Ancelotti avuga ati hamwe Luka Modric atoshima kongereza amasezerano arawe ikaze muri staff yanje mu staff technique bivuze ngo ni umuntu aba yarabaye muri equipe yizi ashobora kubona faiblesse zigiye zitandukanye kuko mumenyereza nashobora kuba byose yovyimariramo abari wapanga tactique equipe kina abari bamenya ati abadefenseur banje bakurikirana naka amenya ati abanyegori niveau ategezwa guhabwa izo raporo nico gituma n'abaganga babari abapsikologe babari n'abantu bagiye batandukanye rero Kroos nk'ufise ubumenyi na cancane nk'umwe mu bakinyi umupira wari ushingiye ku bwenge cyane gusumba ikindi kintu cyaricyo cyose uyagomba kuba ari umwe mu bantu baza ati le point faible ya equipe adverse mu bijanye no hagati mu kibuga kuko zone ya mediane ni zone iteye ubwoba cyane umupira w'amaguru ugomba kuba uhagararira ko cyane uri umumenyereza kuko twarabonye equipe idafise mediane biragoye rero kumwenkliwa ngene ariko barasafaringa nyuma yuko basotse muri equipe nyuma yuko sotse Kroos yarabuze nuko bimeze kuri Toni Kroos ariko yindi muri Madrid nuko kurutongara harameze neza shobora kugaruka ku rukino rwa equipe ya Cederganes nana tagaruka kuri Leganes kuri Liverpool azo bameze neza Courtois bameze neza kari avantage cyane ko twabonye rumwe mu banyegori batunga equipe ya Madrid waraje komboza gutsinda Real Madrid rimwe nubwo rero nene yitwara neza ariko twamaze kubona ko Thibaut Courtois araje komboza gukora amanota 3 kuri Real Madrid ni avantage ikomeye cyane kuri equipe ya Real Madrid je mbonye Courtois umupira w'amaguru na uravye sinovuga ngo ni kuva kera ariko no munsi ndavye ariko sinavuga ndavye area aba Manuel Neuer haraba area aba Iker Casillas ba Gianluigi Buffon ay nyuma gato ni Thibaut Courtois ni Thibaut Courtois mu banyegori tubonye ko abantu be-explose ba cyane naragiriwe bakujyo kuraba ariko umutima nturakunda umunyegori nka Casillas kabisa sindabona Iker Casillas yari mwiza sindabona umunyegori ngo ndamushire ku mutima nka Casillas ako kandi mu Espanyol birumvikana ubwizo mugufi ubundi ko ntigeze nkunda Real Madrid kwa kunze Espagne none kunze Espagne nareke kutumarira umwanya biratahuritse ko tubwiye biratahuritse ubundi ubitahuye ku nabi none je no kubwira ko ubitahuye kumanya none je no kubwira ko ntakunze Manuel niwe rukabitahura akandi gakuru nuko ngo equipe ya Madrid buri irifuza kandi kudiringa contrat y'umwana muto yitwara Raúl Asensio nyuma yuko Carlo Ancelotti amaze gutangaza ko bagishobora kumugumana muri equipe ya mbere musore nabonye ko gogwa yifuza ko gogwa na Varejo kuko araheza amasezerano arimo muri 2026 kugogwa na Varejo ufise ujyamana ni imana niyo kubabarira uba wiyahuye mana zibaro Varejo ni Mariano Varejo ni Gareth Frank Bale ni haza amasezerano yabazo irajyari 2026 umugabo yitwara umwana muto yitwara Raúl Asensio oya uyu mugabo rega yitwa Hazard n'umugabo Hazard nyavye contrat y'umwaka umwe yariziga yavuga ati ibi bintu umubiri wanse oba wanse tureziriye contrat nje kwiruhuka nuko bimeze ariko Joseph Felix Diaz bamaze kuba yandika ko akoro imaze kubitogujana kwijana gati yitwara Alphonso Davies na Madrid ngo arashobora no gusinya amasezerano mu kwezi kwa mbere birashoboka asinya mu kwa mbere biri hafi cyane umugabo witwa Alphonso Davies nko ku 80% amaze kumona Madrid jeyo kwa Messi byaraye byanse kandi bibiri kuri kimwe matsindwa n'igihugu ca Paraguay hariya iwabo waba